nanje numva ndemerewe rwose kabisa ntaryama nta kirondonka ibibazo ari byinshi ariko jewe numva kweri naremutse numva nza gusubira muri ya mpembawe rwose cyane. Amen. naje numva ngwaye umugongo wose kuva ku musoje n'ivyakunda ko ndonamo no mijoro nararyamye biranga ko sinzira maze kuryama nihindukiza umugongo ucitse rwose ariko ndashima Imana numva ko icyahindutse nakize nizeye ko n'ibindi byose n'umenga ndacyababara mu mubiri ko biza guhera mu izina rya Yesu. Amen. Ndashima Imana ku byiza Imana yangiriye. Ejo ku mugoroba nari ntashe ngeze kw'izone ya ku kibuga mw'ijoro numvise ibizunguzungu bifashe nakudandabigirana menga nogo sinavuga ati ko numvise hari amasengero abiri ku rusengero vy'ibiro vya filime ndavuga ati ejo Imana ikambasha amagara nzindukirayo nifatikanye n'abandi mu gusaba Imana. Rero naje n'ubatambutsi n'umwe fise mugobo nahagurutse natamba numva menga umubiri wanje ni sawa ivyo ndabishimiye Umwami Yesu. Amen. Nashima nanje naje mu nzira numva menetse umutwe rwose n'ikinga naje karyatse kundudura kandi nari ngwaye umugongo maranye igihe nguma ndi umwanya wose ariko ubu numva nakize mu izina rya Yesu. Amen. Nashima naje numva afise intege nke araho naja kuryama nkumva nkiyumvira gusenga ubwo nyene nkaca baza nkarindira hagahera akanya nkisanga nasinziriye mugabo ubu ndumva hari icyahindutse ndumva no mu buzima hari icyahindutse ariko ubu numva nuzuye imbaraga n'inkomezi z'Imana. Imana ishimwe. Amen. Nashima Amen. nanje ndi mushasha ngaha maze igihe ngwaye nari ngwaye stoma naribwa cane umuriro ukaguma waka umwanya wose nkaguma ashaka kumesa ariko numva ubu vyagiye nari mfise n'umugongo ndumva ko wagabanutse. Yesu nahabwa icubahiro yakoze cane. Amen. Amen. amaje nanje ejo naraje ngaha mu gitondo naje ngaha numva nkomeye ndiko ndize ntahe ca numva ndagwaye numva imbeho nyinshi ariko aje mu gitondo nifumbereje n'igitenge kubera imbeho nyinshi numva malariya ari nyinshi ariko ndavye uburyo natanze uburyo Imana yangiriye neza nanje nkanezerwa mu bandi numva nakize numva nabohotse wari umengo ndaboshe mu maguru ariko ubu numva nabohotse. Imana yakoze ni muyimpera amashi. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Je nukuri naje meze nabi umubanye yamvye yambwiye ati tuje gusenga ndavuga je singenda numva meze nabi cyane kuko numva umugongo wose umenga ba umvunaguye umubiri wose nkagwa numva suherewe umenga ni malaria umutwe nkagwa numva umenga nugushe buriyo nyene numva umenga ni malaria burya nicaye ndabwira umwana shuriza amazi noge nje gusenga maze gushika ngaha baravuga ati tanga amahera y'amazutu canaza kuyatanga ngahaye maze kuyatanga heze nk'umwanya numvise uruntu umenga ruravuye mu mugongo ruragiye burya hajya abaguzi bavuga ati nimutambe musimbe nanje ndumva ndinyiganza ukuca numva vya bintu vyaheze mu mugongo ndashima Imana ko yankijije. Yesu abahezagiye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yewe nabyutse nka saa kumi hari umuntu ariko arasigura waha hama ncarumva umusongo uramfashe mbena hakurya munini cyane biranka ko mpindukira biranka ko ngirane naciye mbyuka mbwira abana ati je ndagiye sinzi iyo ngiye kubera garuka bwa mbere ngera ngaha nahora ndabumva ku iradiyo naciye ntora akayira ndaze ndavuga ati reka mfate moto biranka mfate ikinga biranka numva migose mu kwicara ku moto ndavuga ati reka ndahagende n'amaguru ndagenda mbaza ariko nashitse ngaha ibyo nari ngwaye byose mu nda numva mengo byaheze. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya kandi. Amen. Mufashe dukomere Imana amashi. Nanje mpagaze nshimira Imana nkaje ndemerewe umutima wanje urushe n'ibibazo ariko gushika umwanya numva umutima wanje uruhutse. Ikindi cya kabiri ngira nshimira Imana
ngace ngaha mu kwezi kw'icenda narindushe narindemerewe nari ngomba umwana ariko maze gushika ngaha nta mezi abiri nahagumye inda itariko irakiragira mu nda ivyo byose nkabishimira Imana umukozi w'Imana mwamufasha mukamunkomera Imana amashi nta kindi mfise notanga nuko twamukomera amashi yonyene Imana ikaguma imuhezagira n'abandi barushe baremerewe barahasice nibaruhuke nkuko nanje naharuhukiye.